Ndabaramukije mwese aho muherereye hose inshuti z'umusaraba. Ku mazina nitwa Reverend Pasteur Jérôme niyo yankunze, nkaba ndi umupastor w'ishinga Methodiste Libre mu gihugu cy'u Burundi guhera mu mwaka wa 2008 nkorera igikorwa c'Imana muri iryo shinga rya Methodiste Libre ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ibako rero ryo gusangira namwe ijambo riri ku mutima kuno munsi. By'ukuri nitwa niyo yankunze kubera yuko Imana yarankunze yangiriye neza, yankuye kure. Nari umunyabyaha ruhebwa mu kuva nkiri ugwaruka, sinigenje neza by'ukuri nari umunyabyaha, ariko Imana irambona ingira neza irantabara. Murazi na cyane cyane abarundi byo twaciyemwo bitoroshe, intambara n'ibindi bitoroshe, ariko Imana agira turinda tuzunguruka muri ibyo bihugu twiruka duhunga, ariko Imana iraturinda. Mbere jewe no mu kuvuka kwanje abavyeyi banje bambwiye yuko na bampunganye mfise umwaka umwe mva mu gihugu cy'u Burundi ngenda mu bihugu byo hanze bampungana. Rero baca banyita niyo yankunze kubera yuko babonye yuko ukuntu Imana yandinze muri ico gihe ndi akayoya bwari uburyo bw'igitangaza. Banyita niyo yankunze, ibyo rero birankurikirana ikomeza kunkunda no kungira neza. Aho naciye hose nkomeza kubona ikiganza cayo kugezaho impaye agakiza nkayimenya nkayitahura neza, hanyuma nkayiyegurira nkiyemeza no kuyikorera mu buryo bwo kuvuga ijambo ry'Imana nk'umupasitori, nk'umukozi w'Imana. Rero ni muri iyo ntumbero mvuze nti ko noza akaryo ko kuvugira kuri iyi channel ya YouTube nshobore gusangira namwe ijambo riri ku mutima. Ijambo nagomba ko tuvugana muri aka kanya, burya rero umuntu arashobora kubaho yiyumvira ko ameze neza, yiyumvira ko akomeye ahambaye cyangwa amerewe neza, afise amagara meza, ariko kandi ari impumyi. Burya mu gihe umuntu wese aba atunze, amerewe neza, yumva ko anezerewe, atacabuze, afise ibirara mu nzu n'ibirara hanze, atekaniwe, ariko atarakira umwami Yesu, umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, by'ukuri aba ari impumyi. Je mwita ko aba ari impumyi ntababona, kuko Imana yatanze umwana wa Yesu Kristo ngo acungure abantu. Twebwe nta bantu twarimwo kuva kera. Murazi yuko Adamu na Eva bakimara gukora icaha twahindutse abantu dafise ubuzima, twarabapfuye, ariko Imana kubera yatanze umwana wa Yesu Kristo niyo ntango yo kugira ngo twebwe turonke ubuzima. Naho ubundi atari ivyo nta buzima, tuba turabapfuye. Kubaho rero ubuzima udafise Yesu ni ubusa n'uwapfuye, ntaco bimaze. Umunyamerika umwe yitwa Monroe, umuvugabutumwa, niwe yavuze ati ubuzima bwose bukwiye kuba bufise intumbero, niho bwitwa ubuzima. Iyo tubwita ko uriho, tuvuga ko umuntu ari mu buzima bayeho, ahema impemu z'abazima, atantumbero afise y'ubwo buzima bwiwe afise, by'ukuri ntababayeho, ahubwo aba yarapfuye, ntababayeho. Muribuka no mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ari ku kizinga ca Patimo yarabivuze, yaretswe, Imana yaramweretse yuko abantu bashobora kubaho ari impumyi, bashobora kubaho bibereye uko bamerewe neza. Yariko yandikira ishengero ry'i Laodikia tugerageje gusesengura ubuzima bwabo, batubwira yuko bari abantu bari babayeho neza, batunze, bamerewe neza, bafise byose, kandi bari bafise n'incabwenge hagati muri bo. Ariko rero basuzugura ibintu by'Imana cyane, niyo kubabwira ibintu byo gusenga by'Imana bakabisuzugura, bakavuga ati twebwe byo ntibituraba uko turatunze, tumerewe neza, dufise ibinabiriya ntabyo dukeneye. Hanyuma Yohana arekwa ari ku kizinga ca Patimo, ku izinga rya Patimo, bandikira icete arababwira ati by'ukuri muribwira ngo murabakire mugabo nimwe bakene, muribwira ngo murambaye mugabo muri gusa, ntaco muri ico, kubera ko mudafise agakiza kaboneka muri Yesu Kristo, ntaco muri ico, murakenye, mwitwa murabakire kubyo mubonesha amaso by'aka kanya, ariko ntaco muri, ahubwo nimwe muri impumyi. Burya impumyi rero, burya impumyi si ifise amaso atabona gusa. Impumyi ni umuntu wese aba adafise ubuzima budafise intumbero, ubuzima atabona neza iyo ari karaja, atazi iyo yavuye, atazi uwamucunguye, atazi ukuntu niyava muri uwo mubiri bizogenda. Uwo muntu by'ukuri aba ari impumyi. Nkunda gutanga akarorero k'uyu muntu igeze kumanuka mu kinogo ari karimba,
yari karimba ikinogo kumbure cyari ca toilette cyangwa ibindi bintu. Hanyuma rero ashitse mu kuzimu mu kinogo, muri ico kinogo ashitse hasi, mara umwanya utari muto ari karimba. Kugira ashike muri icyo kinogo yashitseho kubera hari yakoresheje ingazi ayimanukira ko ashika muri icyo kinogo hasi, amarero umwanya utari muto. Hanyuma rero hageze ukagoroba akabeho karamufata, yumva arakanye. Yumvise akanye aca arondera ukuntu yorondera gushuha no gusubira kumererwa neza no gususuruka kumererwa neza. Hanyuma rero atangira gutema ibiti bigize ya ngazi, arabikatagura, arabikata kugira ngo arondere umuriro yote amererwe neza. Arekata, mu kukata iyo ngazi yibagira yuko aza guhava asubira inyuma. Uko yamanutse icyamumanukanye aracibagira, akata ya ngazi, arondera umuriro, arota, amererwa neza. Byako kanya nyene aho yari muri ico kinogo, arota amererwa neza. Hanyuma rero hageze gusubira inyuma niho yiyumvire mu bwenge aribuka ati kumbe iyi ngazi niyo yatumye ashika ngaha. Hanyuma mugabo muhejeje kwikatakata nibyo naryohewe mererwa neza mu mwanya muto, nariko ndota ndasusuruka mererwa neza, ariko nibagiye ikintu gihambaye yuko nakoresheje iyi ngazi mu kumanuka ngaha mu kuzimu. Byukuri abantu niko bameze, abantu mukunu bameze muri kamere ya kabo, babona ibyubu, babona ibibahimbara ubunyene, ntibabona kure. Uko niko kuba impumyi. Niko kuba impumyi, umuntu yari karaba ibyaka kanya, ibyo ari karabamwo bimuhimbara imererwe neza, atiyumvira ibiri imbere kazoza kiwe. Umuntu atiyumvira ati mbega ko mwanya warazo nshobora kuva muri uyu mubiri ngapfa, ibizogenda gute, mu nyuma bicaye bigenda gute, nibiki bikurikira. Uwo muntu ababayeho byukuri ari impumyi. Dufise uturoro twinshi muri Bibiliya kw'abantu bagiye bakoranye ibintu biyumvira ko ari ibintu byiza by'ako kanya, mugabo mu nyuma bikabazanira ingaruka mbi, ugasanga habayeho kwicuza ati kumbe iyo mbimenya banarakoze uku bikagenda neza. Mu miterere y'abana b'abantu tumeze hari ibintu bitangaje bituranga. Icambere nuko twebwe mu bisanzwe dukunda kubona ibyubu, dukunda kubona biboneka, nibyo tubona byiza, nibyo tubona mbere bikaduhimba. Ubwenge bw'umwana w'umuntu rero bwo bubona ibyubu tubonesha amaso y'ubu, ntibabona ibyiri imbere, iby'Imana ibereka cyangwa iby'Imana yavuze, ibyo ntibabibona. Ntibasaba amaso y'impwemu ngo babone ibiri kure. Umwana w'umuntu niko ameze. Ikindi kandi burya twere dukuma ko ikindi kiranga ubwenge bw'umwana w'umuntu, ibyo aguma yiyumvira, ibyo uguma wiyumvira burya nibyo bikugira. Iyo uguma wiyumvira ati jewe ndi umuntu muto, ndi umukene, ntacyo ndi, mva mu bantu batize, ntacyo nishoboye, bikugira uko nyene. Mugabo iyo uguma wiyumvira ko ufise Imana, ko ukomeye, ko warenye mu ishusho y'Imana, ko umuntu ahambaye, utahawe mpwemu y'ubuja, ukiyumvira yuko hawe mpwemu y'ububasha n'ubushobozi, ico gihe be kugira ikindi kintu, kugira uwundi muntu, umuntu akomeye. Mu bwenge bw'umwana w'umuntu rero niko tumeze, kandi ni ibihendo bya Satani. Ubwenge buraduhenda bukatwereka ko turi abantu batacu bari, batacu tumaze. Hanyuma kandi ubwenge bwacu bugatuma twiyumvira ku by'ubu gusa, tukabona ibyo tubonesha amaso kuri ubu gusa. Ariko ibyo sibyo siko byari bikwiye kumera. Dukwiye kugira amaso nk'aya Elisa, tukabona kure, tukuguruka mu bwenge, kuko mpwemu twahawe duheruka kuinaza umunsi mukuru wa Pentecote, twaho mpwemu yera. Mwami Yesu yarungitse mpwemu yera, arungikira abatumwa biwe, abamukurikiye bose akabonekera mpwemu yera nkuko yabisezeranye. Mpwemu y'Imana twamuhaye kugira ngo tubone kure, kugira ngo dufashe kubona nibyo tutabona muri aka kanya, bitume tugira dusubizwamo inkomezi, bitume tubona koko iby'Imana duteguriye biri imbere niyo turiko turaje. Rero iyo mpwemu twahawe ni mpwemu dushoboza kubona ibiri imbere. Nico bituma nk'umwana w'umuntu, nk'impanuro duhabwa n'ijambo ry'Imana, dukwiye kuba tubona ibiri imbere. Tutabona ngo muri aka kanya ngo tumerewe neza, turatunze, ariko turabe kure, turabe tijo bizogenda gute. Ego. Hanyuma rero nakomba kwifuriza ko ugira amaso nk'aya Rusi, ukabona kure,
ukagira amaso nk'aya Elisa ukabona kure ukabona imbere, ukagira amaso nk'aya Paulo abakozi b'Imana babona kure bakaraba imbere. Paulo yaravuze ati twebwe ntituraba kubiboneka, turaba no kubitaboneka. Niba wagumiza amaso kubiboneka bizokunyoha bikwigarurire, hama uze utungurwe by'ukuri ugira ingorane. Uyu munsi nako dusangurira ijambo yo kuvuga tuti reka kuba impumyi, reka kubaho ubuzima budafise intumbero, ngubeho uri impumyi by'ukuri, ubeho ubona kure, ubona kazoza. Hari ibintu bishobora kugufasha kubaho uhumutse, kubaho ubona kure. Icambere, irukana impwemu y'ubwoba. Ukuri impwemu y'ubwoba muri wewe, uvuga ati ibintu bizoshoboka, ati je mva ngaha sinizemeza uku, ibi bikure muri wewe. Wumve kuri umuntu akomeye, ufise impwemu y'Imana, ufise Yesu, urakomeye, urashinganye kandi urumuragwa mu bwami bwe. Rero wiyumvire yuko uri umuntu ahambaye, wikuremwo ubwoba bwa Satani. Satani arabikwibagiza akanya gatoya, akakwibagiza ko uri umuntu akomeye, bigatuma uraba ibyubu ukagira ubwoba. Icya kabiri, wirinde abajenama babi, abantu baguhanura babi, ubirinde. Ahubwo uyegereza ishengero, uyegereza abakozi b'Imana, ureke kubana n'abantu baguhanura uko utariko. Yesu nko tubisoma muri Yesaya 9:6 bisanzwe, niwe mujenama wa mbere dukwiye kugira, kuko ni umujenama twahawe kugira ngo duhanura, tugire inama. Korana n'abafise uwo Yesu bamwakiriye. Irinda abajenama babi baciriritse mu byiyumviro, ariko ube hafi y'abantu babona kure. Irinda abaguca intege, kandi abaguca intege, amajambo aguca intege ntacamaze uyirengagize. Wirinde abantu bagira ishari, ariko bari n'abakozi b'Imana babona kure. Abantu babona kure niho uzobaho by'ukuri uhumutse. Ikindi kira gatatu, hagaciro kadasanzwe isengesho hamwe n'ijambo ry'Imana, hamwe no gukorana n'abandi. Ibi bintu bitatu, isengesho, ijambo ry'Imana, hamwe no gukorana n'abandi, cyo twita fellowship. Ibyo bintu biha agaciro gakomeye cyane, bizotuma ubaho ubona kure. Usenga Imana igufashe kubona kure, kubona ibyo mu mpwemu n'ibyo abandi batabona. Icyo niyo kuri ibyo bintu bitatu, ukama mu isengesho ukamusenga, hanyuma ugashyira ijambo ry'Imana imbere, ukamukorana n'abandi, bizotuma ubaho ufise intumbero kandi ubona kure. Hanyuma Yesu abaho umugisha. Iyo niyo majambo nanubise twosangira kuno munsi. Ubeho uhumutse, ntubeho nk'impumyi. Impumyi uko nabivuze kare, si urya adafise amaso gusa abona. Impumyi n'umuntu atabona kure ngo abone kazoza kiwe, ngo abone ibiri imbere. Impumyi n'urya guma abona ibyubu. Impumyi n'urya yumvira ko atazopfa, yumvira ko azobaho ibihe n'ibihe. Ariko iyo uhumutse, ibyo byose urabyiyumvira, ubona ibiri kure. Ibitugerageza by'iki gihe, bitubabaza, bidutera ingorane byose, ibyo ni iby'umwanya mutoyi. Ubuzima bw'iteka ni ubuzima buhoraho. Ubuzima buhoraho si ubuzima bw'iki gihe tuvuga tuti ubuzima bwiza, ariko ubuzima buhambaye duharanira twese ni ubuzima buhoraho. Imana ibahezagire cyane. Uno munsi nane bisiko dusangirira ijambo ry'Imana biciye kuri iyi channel ya YouTube. Nukuri Imana ibahezagire cyane. Mwari kumwe n'umukozi w'Imana Jérôme, niyo yankunze, ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Imana ibahezagire, bafashe kuba muhumutse, mubona kure, kandi Imana izabafashe kuragwa ubugingo budashira. Murakoze cyane, muhezagirwe.